arambara ateka akomeza usenge, ndakomeza ndasenga, mpwemu yaranyururukako mvuga mu rundi rurimi, kwa kuboko kunyongeramo. Nshitse muhira, abavyeyi ngo wa mwana wabaye iki, hinabaye iki? Gusa kundi ntisagote ngurakayangana. w'amavuta ijuru ryansize nzokuzigama. waze mwumvirize, nzokuzigama nta kizoyasesa. ayo mavuta y'ijuru sayo gukinisha. bana mwahawe mpwemu yera, tarika amaboko ndabaraba. Yesu abahezagire. twumvikane, ayo mavuta mwasizwe ntiyagire uzosigaye asesa, ntiyagire uzobasesesha. ayo mavuta murayazigama, murayabungabunga nta igiciro. turasenga Imana. njambona ncanumva akanwa kanje karahindutse, ndiko ndavuga ibindi, ndumva izindi ndimi. nzambona mpumirije ukuboko kuniniya kuriko kururuka kuva mw'ijuru kunzako. ndahumura ngo ndakurabe, ndakura, nkumva biraryoshe. ngasubira ngasenga, nkabona kwa kuboko kuraje, akanwa agomba kuvuga ukundi. nkabongera ngahumura. uwo twari kumwe yari umumisiyoneri umwe, yari umudiregitrise w'amashuri. aca arambaza ati warabatijwe na mpwemu yera? nteka. ti none igituma uzovuga uhora ni iki? nuko akanwa kanje kagomba kuvuga ukundi, kandi hariho ukuboko gukomeye kuruka kuva mw'ijuru koshikira komvuna. arambara ateka akomeza usenge, ndakomeza ndasenga, mpwemu yaranyururukako mvuga mu rundi rurimi, kwa kuboko kunyongeramo. turasohoka tugenda mu ishuri turiga. ntari mu ya gatanu, nshitse muhira, abavyeyi ngo wa mwana wabaye iki, hinabaye iki? gusa kundi ntisagote ngurakayangana. irantangaza. ungende mu muhana bantumye kunya mwana bamutumye, aho n'umuhana wa mwana wabaye iki, ntinabaye iki? gusa ukundi gusa gute ntisagute ngurakayangana. ngende mundi muhana ko na nyene ncandaje ahantu w'amavuta ijuru ryansize nzokuzigama.
mubanze mwumvirize, nzokuzigama nta kizoyasesa. Umwana mutoya haragira igihe rero twebwe icyo gihe nta mashuri iwacu y'abapandigoti yari bwaboneke. Amashuri yari yatanguye i Kongo mu mashengero yacu ya pandigoti. Kongo hariya hambavu y'i Bukavu baca baturungikayo kwiga, niyo twize iya gatandatu n'iyindwi ndashishikara kugeza normale yose, imyaka 8 ndi hariya. Icyo gihe rero ngiye mu ya gatandatu kw'ipipiti rimwe banyicarikanye n'umukobwa w'umunyekongo, kumva twari Kongo. Hanyuma rero yaza arimwo ibisigo, akaca aduza ukuguru akaza kukunshirako. Sinagira ngo igigwayo, nagira nti ikirasi cyose kikavyumva bagatangara. Kongera tukicara ikindi gihe haza n'abasubira kuduza ukuguru kuri jewe, toka. 2010 twari Stockholm, haza umutamu umwe arabarira uyundi ngo uyu ngo yabaye umukristo, ngo akiri umwana mutoya, ndibuka ngene yahenura umukobwa wamwegereye kuko nagira ntaranseseye amavuta. Murabyumva? Ntaranseseye y'amavuta, narayubashe, narayazigamye. Misi twabayeho, misi nagendagenze mashengero yacu Stockholm, twahuye n'undi mugore ari mu gisigo cy'umuzungu kanyegera ngahenura, kuko aya mavuta y'ijuru sayi gukinisha. Bana mwahawe mpwemu yera, tarika amaboko ndabarabe. Yesu abahezagire. Twumvikane, ayo mavuta mwasizwe ntiyagira uzosiga yasesa, ntiyagira uzobasesesha. Ayo mavuta murayazigama, murayabungabunga nta igiciro. Iyaba ari iyo muri Amerika uwo yatumyeko, iyaba ari i Buraya mwene wanyu rero yazanye, ariko n'amavuta ava hehe? Ava hehe? Mwico. Kirazira ko ayo mavuta yanyu azoba indya z'abadayimoni, azabazigame. Muzoba basendaka b'icyubahiro, muzoba abapfasoni b'icyubahiro. Isi izobubaha, isi izobazigama, azobazigama isi ndakizobagira. Nimutayanjanjwako nkande twamye dusomako, nkande nka Esawu. Imana ibahezagire, murayazigama nta igiciro. Azobazigama, azobarinda. Imyaka yose mbayeho nta munsi nasivye gusangira ku ngaburo yera, kandi sinasangiranye ingoma mu mutima.
kuko naririnze mu buzima bwanje ya myaka ikomeye muri psychology bayita imyaka fu. Iya myaka kuri jewe sinayibonye kuko nari muri mpwemu yera. Hanyuma rero nariko ndavugana n'umwana nagiye hariya kw'ishuri. Uyo munsi mbatizwa muri mpwemu yera niho numvise umuhamagaro umwamagira ati genda wige ariko uzogaruka uze kunkorera. Ndabizigama mu mutima wanje. Nagiye mu ya gatandatu mbizi ko nzoba umukozi w'Imana. Nagiye mu yindwi mbizi ko nzoba umukozi w'Imana. Nagiye muri yo normal mbizi ko nzoba umukozi w'Imana. Iyo myaka yose kw'ishuri, kuko iyo shuri yari mu misiyoni, nta munsi n'umwe y'ishengero ry'umwami ryakoranye nasiba gusenga. Nawe twaba mu bibazo narirukanga narakora imboga nkagenda ngasenga nkamana n'abandi b'Imana, nkamana n'abakozi b'Imana. Imana irabana nanjye, Imana irabafasha. Icyo gihe ikibazo cyari gipreokipa ubugingo bwanjye yari mpwemu yera. Hajya kuri pose y'iminota 15 ngagenda hirya y'ukwe muri kwe y'indoze y'ishuri ngapfukama, Mana iyi ngabire ya mpwemu Mwami ndasaba izikwiye Uburundi bwose. Kwa icyo ntavuze ko ndiko ndavuga ngo n'ishuri shingiro ryaje mwaka w'igihumbi kimwe amajana 935 niho umumisiyoneri wa mbere yashika Ikiremba yitwa Fumbere. Acarahaba ibishengero rya Bugingo ikayogoro ko n'ishengero nyene ryatanguye, hanyuma Igishiya, hanyuma Inyanza wake, hanyuma Kumugara, hanyuma Bujumbura na Ikiremba. Yari amashengero 6 araha muri Side. Nkumva inkuru rero Ikirundo ntibiriyo, Imuyinga ntibiriyo, nta shengero ryariyo. Icyo gituma rero ndaho nkibuka mpwemu yera ngena ameze neza, ngaca ngenda ngasabira. Ndasabiye Kirundo, ndasabiye Muyinga, ndasabiye Ngozi, ndasabiye Kayanza, ndasabiye Gitega, ndasabiye Karusi, nkadonda n'amashengero yose uze uyakoreye mu gitangaza uyarumviye mu mpwemu yera. Hajya saa 6 nagenda ngafungura n'ingoga, ngaca ngenda nkajana ho mu Gasaka ngafukama nsabiye ubwo Burundi butararonka mpwemu yera. Nkama ndabasengera, niwo wari umutwaro wanje wose imyaka yose 8. Ngiye kurangiza rero niho naza ngaha, naho nyene naho bantumye kwigisha, ariko nari natanze umuhamagaro ko ngomba gukorera Imana. Nyuma y'iminsi mike, imyaka mikeyi, arantuma kwiga mu Bubirigi. Nsohotse mu Bubirigi ndagaruka, aca bangira umupasitori wa kabiri w'iri shengero. Icyo gihe ngenda rero gukora mu Burundi bwa ruguru, niho nama, niho nashinze ibicaniro. Haleluya, Yesu nashimwe. Niho nashinze ibicaniro, mvuga ubutumwa bwiza, nshinga igicaniro cy'Ikirundo, nshinga igicaniro cy'Imuyinga, ibicaniro 3 Muyinga, Kagari, Karama, Mukoni. Nshinga ibicaniro Ngozi, nshinga ibicaniro Karusi, Igitega, Kayanza. Ibyo bicaniro n'umunsi n'amashengero ari
harimo abantu benshi. Ndashima Imana. Ijambo nashigikira ko ni ijambo rya Mpwemu Yera. Ndagenda mbarira kuko ishangiro ritarimo Mpwemu Yera ntiribaho, rimara igihe rigatakara. Narabonye iwacu hariyo umukomanda umwe yize mu Bugiriki, yari agiye yiga ari mu ishengero ry'i Tesalonike. Tesalonike mwasomye Pawulo arivuga ko amajambo menshi, ngaho twashika muri Tesalonike ngo ntitwakoresheje amajambo ngayo, ngo yari amajambo y'ubuzima yaboneka mu bushobozi bwa Mpwemu Yera. Ahavuga ngo ngene ngo bataye ibigirwamana bahindukirira Imana buzura Mpwemu Yera, ngo none barindiriye ukugaruka k'Umwami, ngo babaye ibyitegererezo muri Makedoniya no muri Akaya. Uyu muntu rero hari nk'ibihumbi 2006 yagira ati jewe nahora hariya naragiye kubavizita, nsanga ishengero ryo muri Tesalonike riracyari ishengero rinini ry'ubugingo ryuzuye Mpwemu Yera. Ahatanguye na Mpwemu Yera hazokomeza na Mpwemu Yera, ahatanguye n'intege nke hazokoma n'intege nke. Ndanezerewe ayo mashengero yacu hariya n'ibicaniro by'ubugingo birimo ubushobozi n'ububasha bw'Imana. Twagiye tubona ibitangaza n'ibimenyetso bikoreka. Twabonye ubwiza bw'Imana bukomeye. Twarahura n'amageragezwa, ariko ayo mageragezwa Imana ikaturenganya. Hariya ruguru nta migezi ikunda kuhaya amazi Kirundo, amazi yo kubatiriza ntitwayaronga. Twara tugenda kubatiriza muri Cyohoha no mu ruzi rwitwa Gweru. Urwo Gweru ugiye kuvoma aradubika umubindi akazobona ashyize ku mugongo w'ingona. Umunsi umwe rero tugiye kubatiriza, tugenda kubatiriza uyo Rugweru ntitwarubatirizamwo, tugenda kubatiriza ahantu hitwa muri Kanzigiri, Lake Kanzigiri. Turagenda turabatiriza, twahora tubatiriza dukikijwe n'amato, abantu baje kurorera bakadukikiza. Ariko uyu munsi turabura ubwato na bumwe budukikije. Turabatiriza turaheza, tuhejeje niho tukaza tubona abavugabutumwa baciye bavuga ngo Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ngo nicaraho twaza kuraba ngane tutubatiriza tugakura amabuye amabuye mu ruzi, ngo abanyagihugu baciye batubarira ngo hirya y'ejo ingona yavuye muri Rwero iraduga umusozi ibirometero 9 ijya mu rugo ruzi, ngo twasanze iri kwirogaho aho mwabaturije. Turabatiriza ndacyo twageze nyabavuga butumwa ngo reka twase ngo kubaca intege, ngo twatubize ko Imana iri kumwe namwe. Naho uko twarahinze agashitsi, Imana ibi bintu wadukoreye nibitangaza. Yesu nahabwe icyubahiro. Umunsi umwe ndabatiriza muri Cyohoha, twari kumwe n'umuhisi Nikodemu, turi babiri tubatiriza abantu 403. Nari nishimiye ngo nambaye ipantaro n'ishesheti, batisige y'amavuta ya mobile amava mu modoka ndoya, ntabwo ubucafu nisiga, ndafise ipantaro. Turabatiriza abantu 403. Turangije ngize ngo ndavayo nzasanga amaraso
ngo je ariko arajejeta ku maguru imisiba yandiye nayikuriye ikituma amaraso yashizemo umuti utuma amaraso atavura. Baragenda barasangiza nanjye nkipfa, baragira ubwoba, yavuye ahagarikwa n'ibisabisho bansengeye. Twarahuye n'ibikomeye, hani naho tugahura n'abandi ishengero rya Pandigoti, bakatugirira nabi, bakatwanga, bakadutuka, ariko turihangana. Yesu nashimwe. Ibyo byose ko kwihangana twaguhabwa nande, twaguhabwa nande Mpwemu Yera. bakatwugarira isengero, bakagenda bakatuvuga, bakaza kudutwara kwa babumatari, umatari bakatufungira, ahandi bakatufungurura. Cyane cyane harabamenya ikiremba, ngo nabe ikiremba ndangorane. Twahuye n'ibindi bitari bikeyi. Icyaduha kwihangana ni Mpwemu Yera yavugana natwe, ibitangaza n'ibimenyetso bigakoreka, ibisigo bikava mu bantu, ibimuga bikamuruguruka. Twagiye tubona ububasha bukomeye bwa Mpwemu Yera. Nuko rero Imana iraduha rero hose mu Burundi bwa ruguru hari amashengero ya Pendigoti manini manini, hari mu bushobozi n'ububasha bwa Mpwemu Yera. Yesu nashimwe. Imana nihabwe icyubahiro. Hanyuma rero igihe kiragera rero amashengero turayaha kwidegemvya. Rero ndaruha ndagarukino muri aya mashengero y'iwacu, aya jewe sindi muntu bafonda, nasanze azariho. Ariko Imana imbubundu, Imana imbubundu nshanza kuyashigikira, none munsi ndacyayashigikiye. Ikitari cyo ndacanga, ikitagiye ko nkagihakana. Haleluya. Niko ndabungabunga ibicaniro by'Imana. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Haleluya. Muze mubungabunge ibicaniro Imana yabahaye. Ntihagire igicaniro kizobazigama, kizobazimana. Ndashima Imana ko Imana yaduhaye ubuntu, ibi bicaniro ntibyazimye kandi ntibizozima. Tugihamagarije Yesu nashimwe. Ndakengurukira Imana iri banga yampaye muri iyi myaka. Abo turi kumwe turavugana yuko bakwiye kuzozigama igikorwa cy'Imana ntigitukwe, cyangwa abadayimoni ntibagikoroge. Baragikoroga tukaja ku mavi, Imana ikatuneshereza. Yesu nashimwe. Imana nihabwe icyubahiro. Rero gwaruka mu kurangiza nagomba mvuge yuko Yesu niwe yashinze ishengero. Murabyumva? Ishengero ninde yarishinze? Abantu muri iyi minsi hari abagomba ishengero bagahagarara ngo ni ryabo. Ishengero si ryacu. Iyo duhawe ubuntu tukarijako kuri icyo gicaniro, tugacanira nk'abandi,
tuba duhiriwe. Ariko ishengero si ryacu, ishengero ni iryande, ni iryayo. Nkuru rusengero narimo nkumwubakisha, nk'umukuru, nk'uwegeranya ibintu no gusenga no kwisonzesha, byabaye ibihe bigoho byiza cyane. Urusengero rurubakwa, Imana iragubaka, turarangiza tadeni. Hanyuma uno munsi sinohagarara ngo mvuge ngo urusengero n'urwo wanje. Nahawe ubuntu kubona gubakwa ndimo, ari sukusu rwanje n'urwande, n'urwande n'urwa Yesu. Ko jewe nzorangiza rukomeze, kandi amafaranga yarutanze sayi wanje. Ntayo umuntu wese nawe wa muto atanze 100 biratosheje, kuko Imana igusaba icyo ufise. Nteko ndavuga rero ngo muzokumva abantu bagira ngo ishengero ryacu twiyubakiye ngo jiyo ngo nditugusaneye. Oya, ishengero ni ryande, ishengero ni ryande rya Yesu. Irishingwa ninde yabivuze ngo nirishingwe? Ninde yavuze ngo nirishingwe? Ninde yarishinze? Dusome muri Matayo ndagomvye ndabatosore mu kintu cyose, ndabatosore mu kintu cyose. Matayo igice cya 13, Matayo igice cya 16, igice cya 16, umurongo wa 13. Ariko ntiduhera harya, tuhera icyo Yesu yavuze. Haleluya. Umurongo wa 15, arabaza ati ariko mweho mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramwishyura, turi Kristo, umwana w'Imana nzima. Yesu aramwishyura ati umuhirwe Simoni mwene Yona, kuko atawe inyama n'amaraso yaguhishuriye, ariko ni Data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira yuko uri Petero, kandi kuri urwo rutare nzorwubaka ku ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Nzoguha imfunguruzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzohambira mu isi kizoba gihamburiwe mu ijuru, n'icyo uzohamburura mu isi kizoba gihamburwa no mu ijuru. Haleluya. Yesu nahabwe iki? Yesu nahabwe iki? Nahabwe icyubahiro. Iryo jambo ry'ishengero si umwana w'umuntu, si umunyamerika, si umuswede, si umufaransa, si umushinwa. Byavuye mu kanwa kandi ka Yesu. Petero avuga ngo uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Yesu ngo iryo jambo ngo ni urufatiro Imana izokubakako ishengero. Iryo jambo uvuze ko ndi Kristo, umwana w'Imana nzima, cyaravuga ngo nzoryubakako ishengero, kandi iryo shengero nzokubakako naho amarembo y'ikuzimu
yokorakorana ntazorisenya, ntazorishobora. Haleluya. Imana nihabwe iki? Nihabwe iki? Histoire irerekana ngene bagerageje iryo jambo barizimanganye, ariko ryarabananiye kuko ryavuye mu kanwa ka Yesu. Aha mwese muri shengero ry'Imana, nta mudayimoni yoshobora kugira ngo nirizimangane, kirazira. Haleluya. Nta mudayimoni yorihagarika cyangwa yorihagarara imbere, kirazira, kuko ryashinzwe muri nde? Ryashinzwe muri nde? Muri Yesu. Ntirizonyiganyiga. Nagomba mukure muzi ishengero icyo ari cyo. Si organisation y'umwana w'umuntu, si organisation y'abanyabwenge, si ishyirahamwe ry'abantu bahambaye, ni ishyirahamwe ry'abantu boze muki mu maraso ya nde? Mu maraso ya Yesu. Nicyo gituma rifise ubushobozi n'ububasha. Ukabona ugize ngo ndagiye guhagarara, twageze kumva ahandi bagira ngo turugaye, kirazira n'urusengero rwacu turabugaye. Ni guhugarwa, kuko nyenerwo afise ububasha bwose. Abadayimoni, nta mudayimoni ashobora kujya imbere ngo arugaye, kirazira. Twagiye turibona mu bushobozi n'ububasha bwinshi. Iyo tubona umukuru umwe hari Ingozi ngo araryugaye, icyo gihe nari hariya, reka dushobora kuryugara. Si iryawe, ryavuye mu rubavu rwa Yesu. Haleluya. Nagomba mukunda ishengero ryanyu, nagomba mutinye ishengero ry'umwami. Ntihagire uzokura ngo bakubeshe ngo naho abana b'abantu. Ni ishengero ry'Imana. Caravuga ngo mbere nguhaye imfunguruzo. Bariya Petero yari niwe bariko baraganira, nguhaye imfunguruzo z'ijuru. Kizoboha kizoba kigize gite? Icyo uzobohora kizoba kibohowe. Yesu nashimwe. Imana nihabwe icyubahiro. Ndabigishije ishengero rya Kristo n'ikintu kitavuye mu isi, n'ikintu cyururutse kiva mu ijuru. Abahambaye ba Nero baragombye kurisambura, ariko ryarabananiye, kuko Yesu yabivuze, nta kintu na kimwe kizorihagarara imbere. Nta na kimwe, nta bubasha bubaho mu ijuru no mu isi bwohagarika igikorwa cyafonzwe na nde? Cyafonzwe na nde? Cyafonzwe na Yesu. Ibindi nabyo Imana yagishimangiye, yagishize ku rutare, yashize ku mabuye y'itanguriro, yarikoresheje ijambo ryayo, riramata ntirinyiganyiga. Nero muri histoire yarakoranye abakristo, bamwe akabamanika ku biti, bakabasiga ngira amavuta cyangwa peteroli
cyangwa esanse bakamera nka rya tara bashyira hejuru rikamurika umuntu ariko araka, ariko bukeye akazabona yishe 10 yihanye 1000. aharuha birananirana. Uwitwa Constante aharuha umwami ati jewe birahindutse, jewe abantu b'Imana bose ndabakunze, nibo bantu beza. Shajamwe nawe yitwa umwami w'umuntu w'Imana, arafata iby'Imana akabivugira ku ikomini, byo ku ikomini akabivugira ngaha mu rusengero, arabishinga ibintu mwene byo. Abantu rero barahurumba, n'ishengero ryatiye itangura kugira indege nke, kuko yaryitiriye ku bwenge ariko adafise mbwene, ku bunyagawayi ariko ritanditswe mu mutima wiwe. Ariko mwebwe mwahawe ikimenyetso cya mpwemu yera, Imana yaryanditse mu mitima yanyu. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Muzoryubake, muryubakishije ijambo, muryubakishije indirimbo, muryubakishije gusenga, muryubakishije amavi, mupfukamye. Bizaba ishingiro ry'ubugingo, namwe muzohirwa. Haleluya. Ngomba ndangize ndababwira mwebwe mwese muraba aha mwubatswe muri Yesu Kristo, nta kidayimoni gishobora kukumatura, nta mwanzi Satani ashobora kukwaka iri banga waronse. Kizorikwaka niba uzosamara ugafatana urutoki na Shetani, niwe bisaba bigoye. Taruko naho muzokura mu bantu b'Imana, mu baririmbyi, mu basenzi, mu babungere, mu bavuga butumwa, muyishyigikire izogira ububasha. Murabinyemereye, murabinyemereye, nk'intumwa y'ijuru murabinyemereye kuzohagarara nk'abasoda imbere yabyo, si mu nkomezi z'umubiri ariko ni mu nkomezi zande za mpwemu yera. Imana ntibahezagire, Imana ntibaha umugisha. Tugomba namwe muzohagarare ahari hose, muzohagarare, muhagarare igikorwa cy'Imana ntikizotirigane. Namwe muri abahungu muri abakobwa mwarezwe, mwahawe mbwene. Uyu mbwene Imana ibahaye ni ukubwira ngo uyu mbwene azobazigame, muzohagarare, muzokumva inzamba ibahamagara kuja mu ijuru. Nuko singombye kubona ibindi birengeye, narezimye, naciye mu ncamake, ariko ndazi ko namwe aya majambo agiye mu mitima yanyu. Barambajije rero, atari bakingamwe mwebwe twara bakambaza, none gamutamu icyatumye wamana amavuta niki? Abatubarira bose batubarira ngo urafise amavuta, none aya mavuta niki cyatumye yagumya? Aya mavuta icyatumye ndayagumya, ndabasubiriyemwo, nuko narayarinze, sinayanjanjweko. Abadayimoni bayahumanije, insazi ntizayaguyemo, yagumya n'amavuta meza. Namwe nimwayagumya, ntimuyanjanjweko, nukuri muzoneshe, muzogira ubugingo bwiza,
muzaba abashingantahe beza, muzaba abagore beza, muzaba ibyabona byiza byuzuye ubushobozi n'ububasha bwa mpwemu yera. Ndarangije. Imana nibahezagire, Imana nibahe umugisha.